Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha mugiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi ishirahamwe kishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Oricom ryatangaje icegeranyo cy'ibikorwa ryaranguye mu mwaka wa 2021. Ico cegeranyo irishirahamwe rikaba ryagarutse hanini kwinyuruzwa ry'amafaranga arenga miliyaridi amajana neza amafaranga y'amarundi. Ejo kuwa kabiri isentare mpuzamakungu mpanavyaha izotangura kuruburanisha urubanza rwa mbere ku vyaha vy'intambara byo muri Darfur. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ndimutangwe ni mukanya gatoya. Amakuru rero yo hirya no hino tubafitiye. Ejo kuwa kabiri sentare mpuzamakungu mpanavyaha izotangura kuburanisha urubanza rwa mbere ku vyaha vy'intambara byo muri Darfur. Thomas Kamirinda aratubwira ibindi kuri inkuru. Uregwa yitwa Ali Mohamed Ali Abdurrahman uzwi no kwizina rya Ali Kushayeb, yahoze ari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe Janjaweed. Aregwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu 31 birimo ubuhotozi, gutoteza, gufata ku ngufu no kwica urubozo inzirakarengane. Warabihakana. Ali Kushayeb ni ubwe witanze yishize mu maboko ya CPI muri Republika ya Centrafrica mu kwezi kwa gatandatu 2020 ahita yoherezwa muri gereza ya CPI Ilahe mu Buholandi. Yaramaze imyaka 13 ashakishwa. Ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu urubanza rwe ni intambwe ikomeye ku butabera bw'abahohotewe. Ubwicanyi bwo muri Darfur bwatangiye mu 2003 ubwo abirabura baho bafashe intwaro bashaka kurwanya leta. Guverinoma yashinze umutwe w'abarabu witwa Janjaweed kugira ngo uyifashe mu rugamba. Umuryango w'abibumbye uvuga ko iyi ntambara yahitanye abantu bagera ku 300 ijugunya mu buhungiro n'abandi barenga miliyoni 2 kandi ko yabayemo ibyaha bya genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakorewe cyane cyane abo mu bwoko bw'abafuru babirabura. Mu bose peyi ibikurikiranyeho harimo n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Sudani Omar al-Bashir, ariko we ntarashyikirizwa urukiko. Kuva ahiritswe ku butegetsi mu 2019 aracyari muri gereza i Khartoum muri Sudani. Urakoze Thomas. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya uriko uriyumvira gufatira Uburusiya ibindi bihano. Noneho Thomas Kamirindi abandanye no kuri inkuru. Mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'Uburayi Joseph Borrell avuga ko inama y'abagenzi be b'ibihugu bigize umuryango yihutirwa cyane ishobora guterana muri iki cyumweru. Ibihano bishya birasabwa cyane cyane n'Ubufaransa n'Ubudage nyuma y'ubwicanyi bw'abasivili Uburusiya buregwa ko bwasize bukoze mu mujyi wa Bucha mu majyaruguru ya Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine. Bwakubise inkuba isi yose bumaze kumenyekana. Borrell ntasobanura ubwoko bw'ibihano bishya bashobora gushyiraho, ariko vice president w'inama nyobozi y'umuryango Valdis Dombrovskis we yatangaje ko bashobora gufata ibyemezo no kuri peteroli na gazi ibihugu by'Uburayi bigura mu Burusiya kandi bikeneye cyane. Ibihano bisanzweho ni nko gukura amabanki y'Uburusiya amwe n'amwe mu rugaga rw'itumanaho Swift no gufatira imitungo y'abaherwe b'inkoramutima za President Vladimir Putin. Uburayi kandi bwafungiye ikirere indege z'Uburusiya buhagarika no kugurisha ikoranabuhanga cyane cyane rya gisirikari mu Burusiya. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko bavuga ko Uburusiya bukora ibyaha by'intambara muri Ukraine. Biyemeje gufasha Ukraine gukusanya amakuru yabyo. Bashyigikiye kandi na nketi CPI n'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu nabo barimo babikoraho. Dushimire Thomas Kamirindi ku makuru ya jano hino ku isi yaje kudushikiriza. Tubibutse ko muri ko muhandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Oricom ryatangaje icegeranyo c'ibikorwa ryaranguye mu mwaka wa 2021. Ico cegeranyo ishirahamwe rikaba ryagarutse hanini kwinyuruzwa ry'amafaranga arenga miliyaridi 400 z'amafaranga y'amarundi. Kuri telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye. Thierry, uranyuba? Ego ndabumva. Wodubwira muri make ivyo biri muri iyo raporo? Ego murakoze cyane. Biri muri iyi raporo ni raporo ngarukamwaka rishira hamwe rishinzwe kurwanya ibiturire, kurwanya n'isesagurwa ry'itunga rya leta. Bigaragaza ko mu madosiye makuru yakoreweho ubushakashatsi habonekamwo hayo kugira ibiturire ndetse no gusesagura amatungo ya leta, harimo no kunyuruza amatungo y'igihugu. Aya mafaranga rero agira kuri miliyaridi 400 y'amafaranga y'amarundi. Uhagarariye Oricom mu Burundi Gabriel Rufyiri mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu Burundi yerekanye ko aho bakeka ko aya mafaranga ashobora kuba yaragiye, yakomeje kugaruka ku ijambo avuga ko batifuza kuvuga amazina ya bamwe canke ibigo bimwe bikekwaho kuba byaranyereje uwo mutungo wa leta, aho yagarutse ko harimo amashirahamwe canke ibigo bitanga amasoko ya leta mu mashirahamwe amwe namwe mu Burundi. Akaba yagarutse ku badandaza bahabwa aya masoko, ndetse akavuga ko harimo n'abanyamahanga bakunze kubona amasoko mu Burundi y'ibintu bitandukanye bisaba amafaranga menshi. Bavuze ko muri iyo raporo hariho ahavuga ayo mafaranga yoba yaragiye, yoba uhatumenyesha uko yavuze aho yoba ayo mafaranga yanyonojwe yoba yaragiye? Ego murakoze cyane. Avuga ko aya mafaranga aho yoba yaragiye harimo ari mu bantu abakuru, abantu abategetsi bo hejuru mu bakozi ba leta bakuru barimo abadandaza bo mu gihugu hamwe n'abanyamahanga nk'uko nari mbivuzeho mu byo nabandirije. Ndetse amafaranga aho bagaragaza ko yagiye naho ngaho ari muri abo bantu bo hejuru nk'uko yagiye abigarukaho barimo abanyamahanga. Mu bibazo abamenyesha makuru baba bamajije hari ibindi boshobora kutubwira ibibazo nyamukuru bikuru baba bamubajije ku bijyanye n'ayo mafaranga? Ego murakoze cyane. Mu byagarutseho mu bibazo by'abanyamakuru n'ibyo yagiye asubiza, yagiye agaruka ku bibazo bigaragara mu Burundi birimo itangwa ry'amasoko, aho yagarutse ku itangwa ry'isoko mu kwimba ubutare imusongati, aho yagaragaza ko nta bigaragaza isoko uko ryatanzwe, asaba ko leta y'u Burundi yasobanurira abarundi bakerekana uko icyo gikorwa kiriko kiragenda. Avuga ko ishirahamwe rihingura ubutare mu Burundi kuko byagaragara ko bavuga ko ubutare buzohingurirwa mu Burundi, isoko ryahawe abanyamahanga kugitukura, ariko bakavuga ko bizakorerwa mu Burundi. Akavuga ko nta nzira ihari igera aho hazinga ubutare, bagaragaza ko n'umuyaga nkuba ari muke cyane, ndetse n'iryo shirahamwe rizohingura ridahari bitaboneka. Avuga ko nyene umutungo canke amatungo y'igihugu ashobora kuba bitagaragarizwa uko bizokorwa, bitagaragarizwa abanyagihugu, ari ikibazo gikomeye. Ibyo ngibyo bagiye bagarukaho muri rusange. Ego leta canke izo nzego yadomye ku rutoki hari ico boba barishyura kuri iyo raporo yashizwe habona uno munsi na Oricom? mu nkuru turimo kubategurira twagerageje gushaka ombudsman mu Burundi, kuko barimo mu bo bagaragaje uyu Gabriel Rufyiri arimo mu bo bagaragaje ko agomba gukurikirana aya mafaranga agera kuri miliyaridi 400 y'amarundi, bigaragara ko ashobora kuba yaranyerejwe.
no mu butungane, avuga mu bashinzwe nyine kugenzura imitungo y'Uburundi. Abo bose ntabwo twabashije kubabona. Nk'uko twabivuzeho, ni ikiganiro cyateguriwe abanyamakuru, harimo iri shyirahamwe niryo ryabagejejeho iki cyegeranyo, ariko nta bayobozi, nta bategetsi b'u Burundi bari bakirimo. Turacyagerageza kurondera uwo bari mu zindi nzego za leta mu Burundi zishobora kwemeza cyangwa akagira icyo avuga kuri iyi raporo yashyikirijwe, ariko ntawe turashobora kubona, kandi nta n'uwari uhari muri iki cegeranyo ubwo cyashyirwa ahagaragara. Kugeza ubu nta muntu wo mu Burundi aravuga kuri iki cegeranyo ashobora kucemeza cyangwa akavuga ati ibyo bari baravuga ni umubeshyi. Urakoze. Yari umumenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muhandanya gukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda sentare yungururizwamwo imanza yagumijeho igipfungo c'imyaka 25 cari cakatiwe Rusesabagina Paul kubera uruhara yagirizwa mu bikorwa by'iterabwoba. Mugenzi Habimana Calixte Batazira Sankara yagabanirijwe igihano avanwa ku myaka 20 ahanishwa imyaka 15. Kuri telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi. Asumta, wiriwe? Wiriwe neza. Isomwa ry'ubwo rubanza ryagenze gute? Rigeze he? Yego, urakoze. Ubu nakubwira ko kuva mu gitondo saa 3 za mu gitondo kugeza aka kanya mu rukiko rw'ubujurire baracyari muri ibikorwa byo gusoma uru rubanza. Ubu ikigezweho ni ugusoma ibyerekeranye n'abaregeye indishyi, nicyo cyiciro kiriho, ariko nk'uko wari umaze kubivuga, Nsabimana Calixte Sankara ndetse na Rusesabagina n'abandi bareganwa bo bamaze gukatirwa ibyaha, bahanishwa ibyaha by'iterabwoba. Sankara bumvise ko bamugabanyirije ibihano basigaza imyaka 15 bamukuye kuri 20, naho Rusesabagina we bamuhamya igifungo cy'imyaka 25 nk'uko na mbere yari yagihawe. Urukiko rw'ubujurire ruvuga ko impamvu habayeho nk'inyoroshyacyaha batamuhaye igifungo cya burundu nk'uko ubushinjacyaha bwari bwakimusabiye, ari uko ari ubwa mbere yarakurikiranyweho ibyaha mu nkiko. Naho ibyo urukiko urubanza rwari rwashingiyeho rw'uko yireze, urukiko rw'ubujurire bavuze ko ukwirega kwa Rusesabagina ntaho gushingiye, kuko yireze ati mu bugenzacyaha, ariko ageze mu rukiko ntiyongera kwirega, ntiyongera no kuburana, ndetse agira n'aho yivana mu rubanza. Abaregwa bo bakiriye gute isomwa ry'urubanza ry'ibihano bahawe? Yego, abaregwa hafi bose bari bari mu rukiko, usibye Rusesabagina wikuye nyine mu rubanza. Ntabwo kugeza ubu ngubu kuko bakiri imbere y'umucamanza ntabwo baravuga uko babyakiriye. Gusa icyo